Abaririmvyi bacu murabizi ko bitwa amazina tudasanzwe tumenyereye, ukumva amazina y'abaririmvyi ukumva ngo Dramati, ukumva ngo Rinoji, ukumva ngo Double J, ukumva na amazina atandukanye nayo twebwe dusanzwe tumenyereye mu kibano, ariko arya amazina by'ukuri ntago aba ariyo mazina yabo, na amazina baba bariyise kubera akazi k'uburirimvyi. Mw'iki kiganiro rero ndaje ndakwereke amazina y'abaririmvyi y'ukuri, amazina biswe n'abavyeyi babo. Nagukorera urutonde rw'abaririmvyi b'abarundi batari bake, ndakubwira izina yigita kubera ko yo ariyo musanzwe mumenyereye, nce ndakubwira n'izina yiswe n'umuvyeyi. Bana nanje mw'iki kiganiro ndabura mu kiganiro ndabaha ikaze. Nimba uri umushasha wa YouTube channel, ico ndagusavye ni kubanza ugakanda subscribe. Nimusanzwe warayikanze uri umuntu wanje, shirako j'aime, uje no muri commentaire umbwira ati courage kugira tuzoze tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Let's go. Umuririmvyi wa mbere rero no umuririmvyi musanzwe mumenyereye ku izina rya Dramati canke Baby Killer. Uyu muririmvyi Dramati amazina yiwe yiswe n'abavyeyi yitwa Irankunda Harry, niko yitwa Dramati. Umuririmvyi wa kabiri nabateguriye n'uyu muririmvyi yitwa Rinoji. Amazina yiwe yiswe n'abavyeyi yitwa Nduwayezulin canke Nduwayezilino tubivuze mu Kirundi. Tubandanye n'umuririmvyi wa gatatu nabateguriye. Umuririmvyi wa gatatu nabateguriye n'uyu yitwa B-Face. B-Face musanzwe mumuzi kuri B-Face on the floor, ariko amazina we yiswe n'abavyeyi yitwa Girukwishaka Boniface. Urumva iyo niryo zina ryiwe. Umuririmvyi agira kane nabateguriye n'umuririmvyi Double J. Double J once again, amazina yiwe yiswe n'abavyeyi yitwa Mugisha Jean Junior, niryo zina Double J yahawe n'abavyeyi biwe. Tubandanye n'uwundi muririmvyi Big Fizzo. Big Fizzo amazina yiwe y'ukuri yitwa Mugani Desire. Tubandanye uwundi muririmvyi nabateguriye no muririmvyi yitwa D1. D1 amazina yiwe yahawe n'abavyeyi yitwa Ndayikengurukiye Dieudonné. Tubandanye n'umuririmvyi w'indwi nabateguriye. Umuririmvyi w'indwi no yitwa Alvin Smith, la vache originale, akaba yitwa amazina yiwe y'ukuri yitwa Nduwimana Arve. Turabandanya n'urutonde rwacu nabateguriye. Urutonde rwacu tugeze kubitwa Satb. Uyu Satb amazina yiwe yahawe n'abavyeyi yitwa Bizimana Abubakar Karom. Ayo niyo mazina y'ukuri ya Satb. Tugeze ku w'icenda nabateguriye miki kiganiro n'uyu muririmvyi Kiriko Akiri. Kiriko Akiri rero amazina yiwe y'ukuri yahawe n'abavyeyi yitwa Niyo Nkuru Yusuf. Iryo niryo zina rya Kiriko. Imbere y'uko mbandanya n'undi muririmvyi akurikira, banza urabe ko wakanze subscribe. Nyimba utarayikanda wanzu uyikande. Nyimba video igeze hano shirako j'aime, uje no muri commentaire wandika ati courage kugira ngo ngire ingufu zo kubandanya ndabaronderera n'ayandi makuru. Tubandanye n'undi muririmvyi nabateguriye. Undi muririmvyi nabateguriye no muririmvyi yitwa Kidumu Kibido. Kidumu Kibido rero amazina yiwe y'ukuri yahawe n'abavyeyi yitwa Nimbona Jean Pierre. Iryo niryo zina Kidumu yahawe n'abavyeyi biwe. Undi muririmvyi nabateguriye no yitwa MB Data. MB Data rero amazina yiwe y'ukuri yitwa Butoyi Moise. Iyo niryo zina yahawe n'abavyeyi biwe. Uwundi akurikira nabateguriye n'umuririmvyi kazi yitwa Monia Frère. Uyu Monia Frère amazina yiwe y'ukuri yahawe n'abavyeyi yitwa Shugwe Gimana Monia Uwase. Iryo niryo zina Monia Frère yiswe n'abavyeyi biwe. Uwundi muririmvyi ni Natasha, ariko Natasha wewe birasa naho atahinduye izina kubera ko yiswe Natasha nyene, ariko ndababwira rya rindi zina riba rikurikira yitwa Ngendabanka Natasha. Aya niyo mazina y'abaririmvyi nashoboye kubegeraniriza nkababwira amazina yabo y'ukuri. Nimba ari umuririmvyi ukunda utabashije kumva izina ryiwe, ja muri commentaire umwandike, hama mu kiganiro gikurikira nzoca ndakubwira izina ryiwe ry'ukuri. Tuzorire mu kiganiro gikurikira. Nimba utarakanda subscribe ugenda uyikanze. Ciao ciao. Big dream.
TV.